Reka nsubire ndabahereze mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure banywanyi bacu mu baranatswe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi na makuru tuzaguruka ari ko yarabana n'igisata cy'ubudandaji ndetse kandi n'igisata ca politike. Namakuru tuzaguruka ahanini cyane ku vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobucige yari imbere y'inama shinga amateka hamwe kandi n'umushikiranganje w'ubudandaji ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose turaza kubigaruka ko turazogaruka kandi ku ngingo umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yatangaje zoba zigiye gufatirwa ihinguriro Brarudi rihinga ibinyobwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ese ihinguriro Brarudi ryoba rigiye kugara burundu kubera ikena ry'amafaranga mva makungu? Iki nico kibazo kiriko kiribazwa na benshi inyuma yaho hagaragariye ikena ry'ibinyobwa bihingurwa n'iri hinguriro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ikibazo ngo cugararije iryo hinguriro ry'ibinyobwa ngo kirarengeye abategetsi b'u Burundi nkuko vyanashikirijwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'Initeka Daniel Gerase Ndabirabe aho yagize ati ico kibazo kiraturengeye twese. Ivyo yabishikirije inyuma y'amakenga y'abashinga amateka bariko barasaba leta gukora ibishoboka kugira iryo hinguriro Brarudi ntiryugare kuko rifitiye akamaro kanini igihugu cy'u Burundi kuko haciye iryo hinguriro rishikiriza ingorane rifise zo kuronka amafaranga mva makungu. Ni mu gihe kandi binavuga yuko hari amashirahamwe ya leta kuri ubu yaguye mu ruhombo rudasanzwe. Leta ngo yoba yaratanguye guhomba aho yagiye irashora imitahe cyane cyane ku mashirahamwe aba hurumirwa cyane n'abanyagihugu. Amashirahamwe ya leta y'u Burundi ifisemo imitahe 100% ngarika akora agoyagoye aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2020 aho muri sezo y'umwaka w'ibihumbi 2022 umwaka w'ibihumbi 2023 amashirahamwe 9 yose yaraye amenyekanye ko yahomvye harimo nka Onatur, Onateri, Regideso, Cogerco, Otraco n'ayandi mugenga amashirahamwe 16 yashoboye gutanga inyungu. Ivyo bikaba kandi vyaraye biteye ubwoba n'amakenga abashinga amateka babona ko igihugu gishobora guhura n'ivyago mu vy'ubutunzi mu gihe ayo mashirahamwe yoba agiye kugara burundu. Mu nyishu z'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo ikigega ca leta imbere ko tuzokugaruka ku nyishu zatanzwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Audace Niyonzima akavuga ko vyatumwe n'abagiye barongora mu mashiramwe mu bihe biheze bagiye bakora ubunyonyezi bakasigamwo ibibazo ariko akizeza ngo abashinga amateka ko leta iriko irakora uko ishoboye kose ngo ivyure ayo mashiramwe asana yari kumanga hamwe n'ayamaze kugara yose. Murano makuru turaza kugaruka cyane ku kibazo cyasubijwe n'umushikiranganje cyatangiwe inyishu n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ikibazo c'ihinguriro Brarudi rihingura ibinyobwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imbere ko tubageza ko rero ivya makuru ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushiki usangize kandi ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo banabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure mwaye kaze mwidonido yano makuru. Uti kuri ico kibazo cugararije Brarudi naho umukuru w'inama nshinga amateka yavuze ko bose kibarengeye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanguye ahumuriza ko ico kibazo bakizi kuko ngo Brarudi yandikiye leta kandi ko leta iriko iragikorera ko ariko nawe nyene inyishu yatanze arangiriza ko ntihumuriza na gato. Gervais Ndirakobuca mu kurangiza yagize ati ni kibazo ariko nukuraba igisumba ikindi uti mbega twoca dufata amafaranga yo kugura ifumbire tukayahereza Brarudi. Ishu y'umushikiranganje wa mbere ikaba ihura n'inkuru tugiye kubageza ko muri kano kanya aho mu barongo yabandi muri mwihinguro Brarudi yatangaje ko BRB yabimye amadolari mu kubabwira ko nabo boyazana mu gihugu. Ngo mugihe rero leta y'u Burundi tofasha Brarudi kuronka ayo madolari vuba cyane amakenga ni menshi kiryo hinguriro ry'ibinyobwa rishobora guca ryugara burundu kuko ahandi ryari yagerageje kurondera ayo madolari vyaranse burundu nkuko
tuzobibageza ko mu yandi makuru. Gusa reka tubanze tubageze ko ivyino nkuru irabana n'uyu ahagarariye abandi bakozi mw'ihinguriro Braludi yemeje ko leta yoba yarabimye amadolari biciye mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ibibazo bidasanzwe canke ibihe bibi kuri Braludi. Iminsi irenga 3 irakwiye ibikorwa vyarahagaze mw'ihinguriro Braludi. Ubwoba ni bwinshi mu bakozi b'iryo hinguriro ry'ibinyobwa. Amakuru twatohoje yemeza ko ihinguriro ry'ibinyobwa Braludi rimaze igihe kitari gito rikora ricumbagiza. Gushika ubu n'ivyahuha ngo vyahutse. Iminsi irenga 3 ikaba iheze ata binyobwa biriko bihingurwa. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo ya 2022 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ibikorwa vyarahagaze kubera ibura rya bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu guhingura inzoga, aho twovugwa nk'umwambiro w'ingano witwa malt. Uwo n'umwambiro w'ingano ukoreshwa cane mu guhingura ikinyobwa ca Amstel ndetse na Primus. Muri ayo matohoza kandi twakoze vyemezwa ko ivyo vyavuye ku ikena ry'amafaranga y'agaciro amadolari, kuko uwo mwambiro uva hanze y'igihugu ukaba kandi wahora ukunda kuva mu gihugu ca Ukraine kuri ubu naco kiri mu ntambara idasanzwe n'igihugu c'u Burusiya. Bikemezwa ko ihinguriro Braludi vyayigoye cane kuronka ayo mafaranga mvamakungu kuko no mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB bayabuzeyo. Uti muri BRB baratwimye amadolari, baratubwiye natwe uti nituyazane. Ivyo twabiyagiwe n'umwe mu barongoye abandi aho muri Braludi. Iryo soko ryacu kandi rikaba rigira riti Braludi ntishobora kubwiza ukuri abarundi imvo nyamukuru ry'ikena ry'ibinyobwa. N'uburongozi bukuru bw'iri hinguriro buguma bwizeza abakozi ko uwo mwambiro ugiye gushika vuba, ariko ico kibazo kimaze igihe kirekire cane kuko naho uwo mwambiro uza wama udushikira ari muke cane ugacunyaruka guhera kubera iyo ngorane y'amadolari, ngo ni nayo mpamvu kenshi mubona haboneka amafanta gusa. Gushika ubu ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza kuko hari bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro barungitswe mu karuhuko katateguwe, bituma bagira ubwoba mu kwibaza ko n'akazi gashobora guhagarara. Ivyo bikaba biruko mu gihe hamaze iminsi myinshi yibonekeza imyidogo mu gihugu cose kw'ikena ry'ibinyobwa vya Braludi, haba ku badandaza b'ivyo binyobwa canke abanyagihugu bavyihereza. Aho bishitse naho bikaboneka ko ivyo binyobwa bigugwa nk'inzahabu. Ni mu gihe kandi abanyagihugu benshi babandanya bavuga ko ivyo binyobwa vya Braludi n'ubundi vyama vyambuka bija mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo umunsi ku munsi, bo rero ngo bo bataja babironswa mu gihugu. Aho naho babajije umwe bakomeye cane muri iri hinguriro rihingura ibinyobwa vya Braludi nka Primus na Amstel, agasigura ko impamvu bashora ivyo bidandazwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ko baba barondera amahera mvamakungu cane amadolari kugira ngo nabo bazane ivyo bikoresho vyankenerwa bakoresha mu guhingura ivyo binyobwa. Bamwe bati leta nive mu gacere. Uti kuva bagifata Rengiyome Bunyoni bavuga ko ari we yatumye ivyo binyobwa bitaboneka. Ati kuki Rengiyome Bunyoni amaze umwaka wose mu munyororo ariko ivyo bibazo bikama vyibonekeza. Turacariko dutohoza n'andi makuru kwirabana n'ibiriko bishikira abakora muri iri hinguriro Braludi, turaza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Ni mu gihe kandi kwigerekerezo y'indwi ukwezi kw'icenda umwaka wa 2015 hafi saa 3 z'ijoro umuvugizi w'umugambwe UPD Zigamibanga Patrice Gahungu arashwe mu gihe yari karataha ku rugo rwiwe mu Gihosha, akaba ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Patrice Gahungu numwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD, yarabaye umupolisi w'igihugu mu nyuma arirukanwa, yarapfunzwe arahohoterwa bikomeye mu iperereza ry'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Patrice Gahungu ari mu biyamirije rwose ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Gico nico yazize nk'uko umukuru w'umugambwe UPD Zigamibanga Zedi Feruzi yari yagandaguwe nk'uko nyene muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Umusirikare wa CNDD-FDD Patrice Gahungu yavutse mu mwaka w'igihumbi 1973 muri komine Bwero ho mu ntara ya Ruyigi. Nta byinshi dufise bijanye n'ubuto bwiwe, ikizwi nuko yahoze ari umugwanyi wa CNDD-FDD, nuko kandi yabaye intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007. Inyuma yahavuye yirukanwa mu gipolisi akekwa ko yegereye Hussein Rajab yahoze arongoye uyu mugambwe.
hari kandi n'amasoko avuga ko yazize kugwanya akarengane mu mabanga yarajejwe. Ikindi kizwi ngo nuko yize ibijanye n'amategeko muri kaminuza. Amaze kuva mu gipolisi, Patrice Gahungu yabaye mu ndongozi z'umugambwe UPD zigamibanga. Yararongoye kandi urwaruka rwo mugambwe, yaranabaye n'umuvugizi w'umugambwe. Ivyo nivyo vyatumye ahamwa bikomeye kubera uwo mugambwe wafatwa ko ukorera umwansi urutura wa Petero Nkurunziza, no kuvuga umushinga amateka Hussein Rajabu. Patrice Gahungu rero yakorewe amabi atagira izina no mu mwaka w'ibihumbi 2010. Kwigenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2010 isaha 11 n'igice, mu gihe yari kariyunguruza aja mu gisagara ca Bujumbura, yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bamusanze aho yariko aranywesha igitoro kw'ibarabara Boulevard du 28 Novembre. Patrice Gahungu yaciye ajarwa mu iperereza, agenda arakubitwa inzira yose. Ashitse mu iperereza yarakuye ibirato yicarikwa hasi mu kigo c'iperereza, aribwo utwiye twose yari afise. Niho mu nyuma yateguye n'umupolisi kw'izosi aca araraba. Agiye kurabuka yisanze mu biro vy'iperereza ari imbere ya General Adolphe Nshimirimana n'ibindi bihangange mu iperereza. Uwo mwanya yasambishijwe ngo avuga uruhara rwa UPD zigamibanga mu bitero vy'amagrenade vyari bimaze iminsi Bujumbura inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010. Ngaho yarakubiswe, yarakaswe igice c'ugutwi hakoreshejwe ipense, yaracumiswe imbugita y'inkoho mu kirenge, yararyamitswe yubitsinda bamushira umusenyi mu mugongo kugira ngo uze umwinjira mu bikomere niyatangura gukubitwa. Nta magorwa atabonye uyo mugoroba. Kwitegeko rya General Godefroid Bizimana, Patrice Gahungu yaciye apfungirwa mu kazu ka sugumwe, ahamara iminsi 5 adapfungura, agasorwa agiye gukubitwa mu ijoro. Iminsi yose yatunzwe n'amazi yo muri toilette. Inyuma yahavuye ajanwa mu mpimba kubera Croix Rouge yari yamenye ko apfungiwe mu iperereza. Mu mpimba yagiye ari intera adashobora guhagarara no gutambuka. Ico gihe Imana yarakinze ko atasize ubuzima. Muri sentare, Patrice Gahungu yagejwe icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, mu nyuma gihinduka ico kurekerera abatunze ibigwanisho, ahanishwa gupfunga umwaka umwe kugenekerezo 18 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2010 kubera yaza yararengeje umwaka mu munyororo. Patrice Gahungu rero ico gihe yaciye arekurwa. Muri Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2015 umugwi wa ONU ugwanya ihohoterwa, Comité contre la torture, waraciye urubanza rwemeza ko Patrice Gahungu yakorewe torture, rusaba Burundi guhana ababikoze no kumushumbusha. Ivyo vyarashavuje abatwara Burundi. Uyu kandi yanabaye intwari mu rugamba rwo kugwanya ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Patrice Gahungu avuye mu munyororo naho yari yarakorewe amabi adasanzwe, ntiyahagaritse kwiyamiriza akarenganyo kakorwa n'intwaro ya Nkurunziza. Mu maradiyo ntiyasiba kuvuga yiyamiriza ayo mabi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Patrice Gahungu yari mu bambere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu gihe Petero Nkurunziza yashaka kwitwaza ubwoko agahenda Abarundi ko abamugwanye bamuhora ubwoko bwiwe, nta kintu camubaje nko kubona abo basangiye ubwoko. Mbere abahoze bagwana muri CNDD FDD bamubambere biyamirije ikiringo ca gatatu. Uko niko ikinyoma cariko kirasendwa. Nkurunziza yabishe ko abishe President Dada yari bo bari ko baramugwanya, ariko akabura ingene asigura ko abagiye ku rugamba biyamiriza igandagurwa rya Ndadaye aribo bari imbere mu kugwanya ikiringo ca gatatu. Gahungu ntiyari yarahunze nk'abandi batari bake, ariko yarabizi ko aronderwa ngo yicwe. Ntiyasiba no kuronka amatelefone amutera ubwoba, ariko akarya umutima amenyo. Injoro zitari zike kandi ni vyinshi vyagiye birashikira Gahungu. Kandi nanone Gahungu n'abandi benshi bagiye bariyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, birazwi yuko bagiye baraca mu bihe bidasanzwe, tukaba tuboneyeho n'akaryo ko kwihanganisha umuryango wiwe. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza, usangize no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwe n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuza TV, Imana ibahezagire.